Aloyizi Batungwa nayo tugiye mu by'ubutungane urubanza rujanye n'igandagurwa rya Rwagasore rwabaye inshuro zibiri mu bagirijwe kugira uruhara muri iryo gandagurwa rya Rwagasore haba mu rubanza rwa mbere cyangwa rwa kabiri nta binyegezwa uno munsi abarundi batazi muri ivyo birahari cyane kuko mu rubanza rwa mbere rwagizwe rwateguwe n'ababirigi kuko urundi ntibwari bwisubiza intara yo kwikukira babonye ko uwagiriwe n'icyaha cyo kwica ari uwishe gusa no kuvuga Jean Kajorgis mu rubanza rwa mbere baca mugandagura bamurashe hariya mu mpimba isaha 12 z'igitondo n'iminota 20 ku itariki ya 30 ruheshi mu 1961 nako na kabiri hasigaye umunsi umwe gusanga Burundi bwikukire mu binyegezwa muri urwo rubanza rwa mbere nibihe nuko birori ntidendereza n'umudamu nabariye Dulise Savine batazira Madame Belva baravuze neza inama Renier yakoresheje Renier Roberto nabariye yari umurezida cyangwa watwara Burundi ku ruhara rw'ububirigi uwo mugabo ntiyigeze arengutswa ntiyigeze yumvirizwa haravuzwe haruwa uwo mugabo ntiyigeze arengutswa ntiyumvirijwe baranyanka Pierre no kuva Petero baramuvuze mugabo bagiye kumusanga muhira kumwumviriza murumva uyizi by'amategeko bamenyereye kurengutsa umuntu mugabo wone bagiye kumwumviriza muhira aho murumviye ikinyegezwa aca vyumva yiza amategeko aca yumva ico gisigura umuntu umushikiriza manza aja kumviririza umuntu muhira ivyo muvyumva gute icyo ni ikintu kinyegezwa gikomeye kandi bari bamuvuze baranyanka ko arimwo nukuvuga ikinyegezwa ca mbere uruhara rw'ababirigi ntigwigeze rukorwako ikindi kinyegezwa kitigeze kivugwa harabaye impari zikomeye hagati ya Budwe yariwe yatwara yari umwami w'ababirigi n'umushikirangoma wiwe wajejwe imigenderanire Arispak Budwe yashaka ko bamugirira ikigongwe Kajorgis uwo umuntu ze wiwe umushikiranganje we Arispak aranga impari zikomeye amaketa ashika 8 bandikiranira baraba ingene bo mubabarira aho ni mu rubanza rwa mbere mwumve ibinyegezwa ingene bumvirije abantu hanyuma muri abo bantu bumvirije bari mu birigi bari bamaze kugenda ivyegeranyo byabo ntivyaje ngaha ngo abacamanza babikorereko twabikoreyeko ikindi naco uwitwa wari procureur Bourguignon Jacques Bourguignon ni wari procureur yari yasabiye urupfu abantu bashika 4 Kajorgis Iyatru na ntidendereza na birori mugabo cyabacira urubanza rwo gupfa umwe uwarashe gusa kandi abandi uruhara ruboneka abarundi ntibazi ko habaye imanza zibiri ikindi muri ijo ikinyegezwa mwambutsa abashingwa manza biwe babiri baburanira mwambutsa n'umukenyezi wa Rwagasore bari basavye ko mu bacamanza bashiramwe abarundi ababirigi barahiye nta murundi numwe yagiye mu rubanza rwa mbere ababirigi baciye ntuzeye ababuranira mwambutsa n'umukazana wiwe ari we ntuzeye mukagwa Gasore baciye ava mu rubanza baca biheba mu rubanza rwa kabiri ikinyegezwa nikiye leta y'u Burundi yaragize ubwoba kuja kwagiriza ababirigi yari ifite ivyemezo mugabo uyu mugabo nabariye Spak yarakomeye cyane n'umushikira yarajejwe imigenderanire y'ububirigi n'ayandi mahanga yandikiye Muhigwa amubwira ati mugaca urubanza mwerekana uruhara rw'ababirigi imfashanyo tuca tuyihagarika ivyo ntibisubira inyuma ubwa mbere na mbere bari bashatse kwanka ko basubira mu rubanza gusa bavuga ati urubanza rwaraciwe ntimubisubiremwo abarundi ico kintu nakibemereye Muhigwa n'umwami n'abandi bari mushigikiye bavuga ati twebwe urubanza rwa mbere ntago tuzi tugomba dukira urubanza abishumwa umuganwa ku batari babizi ntivyakunda ko basubiramwo urwo rubanza
habanje gukorana inama nshingamateka uwize amategeko araza kubasigurira kugira ngo haje urwego mu bucamanza bushobora gusambura urubanza kubera ko rwaheze urubanza rwaheze baciye bashinga rero urwego rwitwa cassation no kuvuga Cour supreme ntiyari iriho ntiyari bwabeho kuko nta rundi rwego rwari gushobora kunguruza batabanje gushiraho urwo rwego rwa Cour supreme no musiro rahari no kuvuga urwo rwego rwo rwaciye ruza rwakomotse ngaho ruza mu kwezi kw'icumi mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na 1952 abarundi rero baca bashinga sentare ifuta urwo rubanza rwa mbere ikikorana mu kwezi itariki 27 z'ukwicumi 1962 aho rero baca batangura kumviriza abantu baratuma ko babandi bose nababwira amazina yabo itariki zitanu z'ukwezi kwa mbere 1963 baca bacira imanza zo gupfa abantu batanu hiyongeye ko abantu batanu no kuvuga iyatru hiyongera ko ntidendereza hiyongera ko Nahimana hiyongera ko Jean Baptiste Ntakiyica abantu batanu nibo baciye birori ntidendereza Nahimana Antoine Jean Ntakiyica na Iyatru Joseph n'abantu batanu ni ikihe cyanyegejwe uruhara rw'ababirigi ntigwigeze kwerekanwa naho uwo mugore Belva naho ntidendereza na birori berekanye inama zabaye ntibigeze batuma ko abantu ngo babumvirize mbega abarundi kubera iki batewe ubwoba na Henri Spaak yari umushikiranganje ajejwe ivy'imigenderanire we nyene yaravyemanza ati mu gace urubanza mushizemo uruhara rw'ababirigi ababirigi duca dufuta imfashanyo kugira ngo mu bitahura muri ico gihe abacamanza bakuru bose bari bakira ababirigi muri ico gihe muntu ze mu mashuri yose ababirigi nibo batwara mu gisoda chef d'état major yari umubirigi abantu ntavyo bari bazi muntu ze mu bijanye na administration centrale abari bari hejuru bari ababirigi rero ababirigi bavuga ati mucimanza abo bose baca bataha muhigwa arabati reka dukire imanza mu mbabare n'icyo ndabivuze si wabivuze reka dukire imanza abo dushoboye nuko byagenze ivyo nibinyegezwa bikomeye muri urwo rubanza rwa kabiri aho rwagiye mu ngiro itariki 15 z'ukwezi kwa mbere mu 1963 baca babanyongera hajya kuri stade Ingoma abantu batanu ndabibutse ko muri kino kiganiro turi kumwe n'abatumire babiri uwa mbere n'umunyapolitike Tasiano Sibomana akaba ari mugambwe Iprona abenshi bita umugambwe wa Gasore umutumire agira kabiri n'umushakashatsi Aloise Batungwa nayo akaba ari umushakashatsi mu bijanye n'akahise akaba ariko agira ivyigwa vya doctorat mu bijanye n'akahise ko kwibuka abahitanywe n'amahano nani bagiye ikindi kintu gikomeye ababirigi bakoresheje diplomasi yose ishoboka aho muhigwa yaja aho umwami yaja mwambutsa aho umushikiranganje yaja hose aho ngira mvuge nko mu Butaliyano papa ngira mvuge mu Bufaransa umukuru w'igihugu ngira mvuge muri Pologne umukuru w'igihugu ngira mvuge mu Budage umukuru w'igihugu ngira mvuge mu Suisse umukuru w'igihugu ngira mvuge mu Israel aho hose ububirigi bwarungitse amakete yasaba aho hose mwambutse abagiye baca basaba ko aba bantu babagirira ikigongwe ni kubera ko abantu bava ngo babagirira ikigongwe kandi Kajorgis batasabye ngo amugirire ikigongwe icyo ni ikintu kinyegeje kuko ivyo biranditse ikindi naco kinyegeje abantu batari bazi umugore wa Ntidendereza yagiye anyegejwe atwawe n'uwaserukira ububirigi yitwa Henikio Edouard yamurije indege ni kwiriki yagiye munyegeje ivyo abantu navyo bari bazi birori ntari bwarongore ivyo ngira ngo abantu barabizi umufiancé we yarakiri
yari mu Bubiligi. Ababiligi bari bashatse kuzana abavoka babo nabo baca baza batevye. Murumva ivyo ni ibintu abantu tudakunze kuvuga, tuvuga ngo urubanza ngo rwarabaye ngo haca hicwa ngo Kajorigisi ngo n'abantu ze n'abantidendereza. Bantidendereza bishwe mu rubanza rwa kabiri. Ivyo bintu abarundi dukwiye kubimenya ingene vyagenze vyose. Ariko uravuze yuko abarundi batinye guhangara ububirigi canke ababirigi mu rugo rubanza eka n'ivyakurikiye mu nyuma. Mbega none kuki mu nyuma batahavuye babahangara? Ico rero jewe gushika uno munsi narakibagije bamwe mu batwaye nciga muri kaminuza y'u Burundi, naragira bakwe ryo kubonana n'uwatwara Burundi kuko nari mu baserukizi b'abanyeshuri na umukomiseri. Buyo yarigeze kutwakira kubera niga kahise, naramwagije nti mbega Uburundi ntibwo kwitwarira ububirigi. Yarandavye acarambaza igisata nigamwo, acavuga ati ndatahuye igituma bimbagije, acambwira ngo iyaba wiga muri relation internationale no kuvuga ngo bya bindi bya vyigwa bijanye imigenderanire n'ibihugu ngo ari gutahura igituma tutitwara. Niyo nyishu yampaye Buyoya. Urumva nta yindi nyishu bavuga. Narabagije bamworoha, bambariye bati erega ya nkota yari hejuru yacu ntiyari bwahere, byari bigoye ko twitwara kugira ngo bace baducira imfashanyo. Narigeze kuvugana atarapfa umugabo yarakomeye cyane muri Iprona, yatwaye n'umugambwe w'Iprona, Manwanga Jean Baptiste, kuko yari izi vy'amategeko atagitwara umugambwe. Namubaje niko iki umugambwe w'Iprona utigeze witwara. Ikintu yanyishuye yambwiye ati ico cyimbe nacyo twigeze twiyumvira. Rero jewe nk'umuntu nizi vyabaye vyakahise, ntuhavumbaza ibindi birengeye, ndakubwiye ivyo banyishuye mugaje icyo mbona haba igihugu haba umugambwe w'Iprona wabuze urubanza barufashe minenegwe. Jewe ivyo nivyo nivuge bitanditse, nta gaciro bahaye umuganwa atari umugani Rudoviko wa Gasore yiguze Burundi, yiguze n'umugambwe. Ariko none turavye uno munsi hararengerana ko ubirigi uruhara rwago je habona bikagaragara, hama bagasaba imbabazi nkuko duherutse kuvyumva aho hakurya mu gihugu ca Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo ku bijanye n'urupfu rwa Patrice Lumumba yaharaniye kwikukira kw'ico gihugu. Ntihararengana na gatoya, ubona nshaka hatararengana. Ndibuka utwara Severe itariki 18 z'ukwezi kw'icenda mu 2023 niho yagenda gushikiriza icegeranyo cy'umugwi Severe. Muri ivyo harimwo ivyo vy'urubanza rwa Gasore. Mu vyo yasavye ko leta y'u Burundi yo vyura ugo rubanza kugira ngo irabe ingene zacitse, kuko iyo urubanza rwacitse harimo amakosa nkuko babikoze bararusambura. Kandi muri ibi bijanye n'ubutungane bw'inyuma y'intambara, bimwe bavuga ngo urubanza rwara kwija imyaka yo gusamburwa ntibibaho. Mu Gifaransa bavyita prescription. Ivyo ntibibaho. Rero barasavye ko bisubiramwo, hama barasavye ko leta y'u Burundi yoja kuganira na leta y'Ububirigi kugira ngo bashumbushe Uburundi n'umuryango wabuze. Ivyo rero kumenyesha makuru iyi radio ikaba ari igihugu, murabaza igihugu aho baba bigejeje mu gutanga ivyo biganiro. Ariko ivyo kugira ngo bikore, kubera nakurikiranye ivyo mu biri nyene vyagenze, ubanza gusoma ibintu vyose kugira ngo uwo n'umucamanza ugende ufise ibirego bihagije. Kuko udafise ibirego bihagije muca muyeyemvya bagacavuga ati biraheze. None ko Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo babishitse ko ubukoroni bukaba bwari busa nkuko bwari nka bumwe, ega ntibarabishikako. Reka ndabwiye igituma batabishikako. None ko bavuga ngo barabishitse ko, bakavuga ko bashubije iryinyo ry'inzahabu rya Lumumba, iryo rindi ryinyo rya kabiri bavuga ko rikiriyo riri hehe? Ko babishitse ko ninde bavuze yamwishe? Erega nti mu bintu by'ubucamanza ntuvuga gusa ngo ni leta y'Ububirigi. Ego me ni leta y'Ububirigi, mugabo ninde yabishize mu ngiro? Kuko nk'abarundi turakeneye kuvuga tuti n'Ububirigi, mugabo uwarabihagarariye ni Harwa, ni Renyier, ni Spark, umwami yarabizi. Gusa imbabazi ntibihagije. Gusa oya,
gusaba imbabazi ziki murakoze cyane reka tuje kwa imbere yo gusaba imbabazi mbwira ingene vyagenze reka tuje kwa Tasiano yumvise arozi batungana yaje kuvuga ibijanye n'ivy'ubutungane ukuntu vyagenze urubanza rwa mbere urubanza rwa kabiri avuga ati abarundi baratinye byarabonetse ko batinye guhangara igihugu c'ububirigi mbega umugambo w'iprona ico gihe kwageze igihe umugambwe umwe nkuko vyari ko biragenda mu bihugu vyinshi muri Afrika uruharabo rwabo umugambo w'iprona ko n'indongozi ico gihe zitwa yuko indongozi z'igihugu zitwa yuko ziri mu mugambo w'iprona goba gwabaye uruhe kugira ngo ububirigi uruhara rwabo ruboneke urakoze cyane je nize by'amategeko mugenzanje yize ivy'akahise arazi ko mu kwandika ivy'akahise hariho kuri utandika hadahenze imyaka ingahe batungana 30 bibaza ko kubera iki vyiyumvira no kubera baba bagitinya kwandika bene ivyo bintu harimwo abavyagirizo canke ababikoze bagikomeye bakiri mu mabanga nabo bibaza ngo nibindi ubwo rubanza rero umuganwa ataramugani rwabagandaguye umuganwa ataramugani ntigwari koroha kuko ahubwo nanone intwaro y'ico gihe yari ikomeye kuko urumva ahanini n'ububirigi bwari bukidutwara kugira rero bimena amaso bareke ubutungane bukore mu bwigenge n'ubwisanzure ntangere ifo ikwa ntivyari gushoboka n'ubu ntibishoboka ari ivy'abarundi gusa muguru baza kutubwira ngo ubucamanza bugende neza avekerezo iregara umuhanuzi akaguhanura vyiza tu prends mugabe ico gihe bari des concepteurs et les exécutants de l'assassinat du prince urumva nibo bari babiteguye babishira mu ngiro bagaca baba procureur umushikiriza amanza nawe mwagomba urubanza rugende neza gute nico gituma ahubwo nkurira ingofero abatwara ico gihe Burundi kubona baragize niyo effort ryo shaka gutinda nako kitwa ko arakabanza kwita kabanza kaboneke urabona intambwe ya kabiri n'ubwo rubanza rwa kabiri bari bamaze kurya umutima amenye ategwa rwa mbere dusupoza ko rutabaye kuri twebwe baca baranabona n'iki cyumviro cy'ukuri ati igari iby'amategeko ataturekurira tudashobora kubera vyaramaze gusha mu butungane utegereza kubicisha mu butungane n'inzira za politike kugira uzifate hariho breshe y'amategeko urinda kuraba ahandi birakudadananira ukabura ico ufata aha rero bavuze bati mbega none ko rwabaye urubanza rwaciwe nabi mugabo kitwa ko ari ingingo y'ubutungane tuyisubiramo gute hariho ico tubuze hariho sentare gasambura amanza umva ntiyari bwabeho mu Burundi umuntu yabahanuye ikiciyumviro n'umuntu wo gusariwa niho baca bakreya niho baca bashinga sentare ntahinyuzwa iri mu gasambura amanza la Cour suprême igizwe n'amashambre harimo chambre de cassation ari iki sambura urubanza rwa mbere urumva ko aha Barundi bari ko baratera intambwe yo kwerekana ko koko ari igihugu kiriko kirikukira mugabo aho vyagiye kuburanira rero barageze aho bashika barasha aho bahishitse bagasha ni uruhara rw'ububirigi n'ababirigi bategerezwa kubibazwa kuko mu vyerekeye ivyaha uruhara no rw'umuntu umwe wese politiki maturazi ko vyabazwa ububirigi turazi ko hari uwa canke uwundi ari Baudouin ari mu ministre des affaires étrangères babikora kubera ayo mabanga barimo mugabo hageze urubanza rw'ivyaha bavyishura uwo mu munyororo bawukora ka Baudouin ka Haruwa areza tumwe yacishijemo ati harageze igihe ndakibaza umukuru w'igihugu yakubwiye ikintu bwa mbere gihambaye yabajije uwa kera ati baca baducira ifasha ryaketa aho
ikete ry'iwarajejwe imigenderanire y'Ububirigi n'ayandi makungu Arispak Arispak yanditse abwira abarundi ati mugahirahira Imfashanyo duhagarika. mukavuga ko Ububirigi burimo imfashanyo turahagarika mumenye ko kandi n'ubu ntibirahera uko ibihugu bifashanya barafise icyo bita sous-traitance mu maregion Etats-Unis hagira afise bituma ndabira mu Burundi na muri Kongo ibiriko biraba umpe raporo Abafaransa bo kubera nabo nyene bakolonije Afrique de l'Ouest gusumba ino bahora bahabwa raporo n'ababirigi imfashanyo rero Ububirigi butabishatse Etats-Unis ntiyafashe Uburundi Ubufaransa ntibwafashe Uburundi ico niyumvira rero kabuntu yizije amategeko naciye wungato y'ibintu by'imigendanire n'Uburundi n'amakungu n'ivya politike nkaho niko ndabikurikirana aba bantu barashitse aho baraba bati mbe none yego twarabutse none tubure n'abandi barundi kubera imfashanyo baca bakupa aho ndiko ndarezo naho tu bati reka tube turasimbitsa uwo mubirigi naho twomupfunga nashazo tuzokungura abarundi kuzumba uko boduha imfashanyo yo kubafasha kwiteza imbere no mu kwikenura mu byo bakeneye iyo ni raisonnement mais politiquement est-ce qu'ils ont raison bari bafise ukuri gukorezona gutyo bakoresheje bwa bwoba yavuga bakaraba n'inyungu abarundi babikuramwo kumbure buvuga uti il n'avait pas tort mukorezona gutyo icyo ni cyambere mugabo ko iminsi ihera buraca bugashana yandi influence kumbure ububigi bwari bufise ku Burundi ndikiri yayindi ari naco gituma mubona na Kongo yahavuye icano yishika kuri iyo ntambwe natwebwe rero aho kuguma tuvuga tuti abantu babikoze bafise ukuri batagufise icyo gikorwa kirakenewe gukorwa murumva no muri Afrique de l'Ouest ko bariko barabikora bakagarukana ibintu byo mu mamuze bari baratwaye bakura muri ivyo bihugu tweho kuki nababwiye ko ubu urashobora kuronka imfashanyo utarinze guca ku mubirigi kandi washaka mubirigi aduha imfashanyo nto ishoboka naho woraba iyo Union Européenne ibihugu vya Buraya bifashisha Burundi meme no mu bihe bisanzwe atari ubu tanizo baduha kubera imvo zitandukanye bisigura rero ko ubu ahubwo hageze ko tuvyura iyo dossier sinovuga ngo urubanza iyo dossier uko urubanza gogo nabo twava tuburanya individuellement benshi ntabakiriho nabo babirigi ngira ngo mbega Haro yaragiye Bodon yaragiye Spark yarapfuye igihambaye ni n'uwo mushingwa manza aherutse kwitaba Imana mu 2018 igihambaye ni c'est la reconnaissance kwemeza ababirigi ko imbere y'abarundi n'amakungu aribo bakonsovye bagafeza exécuter l'assassinat ya Prince Rwigwagasore abirigi bakavyemera moralement rya twebwe abarundi tuba dutsinze cyo ni shambere cya kabiri indishi ntita igihe kandi tuguma tuyikeneye waba umuryango wiwe waba umugambwe wiwe cyaba igihugu kuko muri ayo makategori atatu yose yari nasubirizwa kwa gasore bose barabuze bose doivent réclamer des indemnisations aho rero niho tukwiye guhagarara iyo reconnaissance morale de responsabilité y'ababirigi mu rupfu rw'umugani watari umugani no mu gusaba indishi y'akababaro abarundi bagize ikindi nogaruka ko yavuze kandi gihambaye kitigeze kimenyeshwa cyane naho ububirigi bwaguma busaba igirirwa ikigongwe byabo byagirizwa urupfu rwa Rwagasore imvo ni isanzwe
twe twize amategeko kandi twatohoje imanza z'ubwicanyi cyangwa izindi z'ibyaha nababwiye ko hari imigwi itatu muri dosi imwe hariho abagize umugambi abateguye umugambi wo kwica naka les concepteurs de l'assassinat du prince Louis Rwagasore ni intwaro y'ububirigi ivyo umurundi atavyemera sinzi iyo yoba yaravuye canke yoba yarakuriye aba kabiri ce sont les auteurs ababikoze rero nabo bagira amanama barimwo mu babitegura hanyuma bakaja no muri uwo muduga bagaherekeza uwari afise ingoho agaheza akarasa umwana w'umwami nabo bamuhushije kuko mu kugira uvuge ko iki ari icaha hariho ivyo utegerezwa kuraba izo bita les éléments constitutifs de l'infraction pénale mbega hariho élément moral mu mutwe iwe byarigeze bimucamo ko yiyumvira kwicisha naka canke kumwica hariho élément légal ivyo bintu biranditswe mu itegeko kwica ari icaha gihanwa n'itegeko kanaka cya gatatu élément matériel ivyerekana ko iyo nteguro yo kwica kanaka yabaye na élément intentionnel rero gushaka kumwica hamwe bakubuza ugira umwice cyangwa ukamuhusha ibintu nk'ibyo ivyo vyose byarabaye abo nibo hava baza kuburana utremezije ngo izo élément zose ndiziriho nico gituma rero aba babirigi baguma basaba kwabo bantu bagiriza urupfu rwiwe ugirirwa ikigongwe kugira ntibazohave bavuga ababatumye les concepteurs niko vyama umuconcepteur wese bitamunaniye ngo protege uwo yakoresheje muri ico caha aramwiyicira muze mushake musome no kubijanye n'aya ma mouvement terroriste yagukoresheje hako bagufata swati ni kurya baca biyica bonyene canke bonyene barakwica kugira ngo befase les traces ejo ntibakugwe ko ngo bagufate uzohava uvuga ngene ibintu byateguwe ababiteguye n'ibiki nuko bimeze mu bintu byo guhisha byo kubroya les pistes d'enquête niko vyama hanyuma kubera iki prona ititwari bubirigi kandi yari ifise ingingo prona n'abarundi mugabe ico ndokogera ko nuko iprona yamaze umwanya muto harya cenda vyemanga kabudasigana kandi umurundi atagomba gukwegera kuri iki canke kiriya kandi kabonye amategeko harageze igihe ba iprona mu gihe hamaze kuza intwaro zivuye mu basirikare bafashe ku butegetsi ku nguvu agashika yiyita ko atwara umugambwe canke ukoresha gutya so n'était plus iprona qui était au pouvoir cena hejo noramutse umugambwe iprona reunifiye canke nkazo cese nzotinya kubivuga umusoda kanaka ashobora kuba mu mutima we yari umudasigana canke atari we ejo agafata igihugu hanyuma agaca dekreta ko abaye umunyamabanga mukuru w'umugambwe canke coordonnateur ou président du parti none mwibaza ko réellement et fondamentalement yategezwa kuba ari umudasigana yaca akoresha umugambwe y'iprona politike yiwe ashaka ko igihugu bikora donc ce n'est pas dit ko yari ya politike ya iprona ahoro mo yagwa gasore ico gituma rero abantu iyo bari kubaragiriza iprona ibicanga ibiki iyo etape abari mare bagomba kuhagiriza iprona babigira n'impaka babizi de toute façon c'est pas mon ami Aloyize atabizi comme historien politologue abandi nabo babigira kubera batabizi iyo bigenze gutyo batakiri ku butegetsi abasoda umugambo cyo bihakana voilà ndetse nayiko ndabwira uwo muntu arashobora kuba yakunda umugambo individuellement canke atarawunezwe mugabo ukombe yari kiri parti unique atarayifuta la preuve nuko hari abari bageze aho bihakana le 13 octobre ariko none abakuru bihugu batatu bose agafuta za gerere ati twaragandutse ubu nanje ndagezweho bigasha biba bakuru b'ibihugu batatu bose wibaza kwimvuza ari zimwe c'est pas nécessairement
ivyo micombero yashikiyemo sico kimwe n'ivyo bagaza yashikiyemo sico kimwe n'ivyo uya yashikiyemo umwe wese woraba circonstance yatwayemo ziratandukanye ugari usanga hari naho yafata ama priorité aravye wewe ivyo yari yaje mu mutwe yiyumvira gusumba ibi byose twebwe turiko turiyumvira umunsi murakoze cyane yari bizatungwa nayo avuze ati iprona ico gihe nta nguvu yari ifite naho wari umugambi ariko mbabare sinavuze uko bitari kubikora oya mugabo ce n'est pas dit yuko wayitwara ari byo yari yashize imbere kuko akiza ku butegetsi ce n'est pas nécessairement dit yuko ari yo ntumbero yiwe canke ari byo bintu yabona ko yohera ko imbere y'ibindi byo nta gushaka ko ariko hari kuko ntiyari umuporona gusa yari n'uwiguze Burundi igihugu cose ariko none yari bizatungwa nayo umugambi w'iprona ntivyari gushikaho wonyene ukora ico gikorwa kitarakorwa cyo kubaza ibijanye n'uruhara rw'ububirigi mwiganagwa rya je siko ndabibona kuko iyo ndiko nganira nawe ari umucamanza biroroshe yamaze kuvuga uruhara rw'umwe wese none umuntu agerageje kuraba mbega uruhara iprona yagize uruhara ruhe nka iprona kuko yari iriho nta ruhara yakoze nshatse kuvuga mu bucamanza nta ruhara yayigeze yerekana nta gushaka yigeze yerekana ngo yitwarire abo bantu duhegeye kuvuga no kuvuga babirigi aho ndiko mvuga mu bijyanye n'ubucamanza narize amategeko amwe naho ntagiye kugira iprona ubwa mbere na mbere gushika 65 yari iprona abasoda bataraza nibaza ko tumvikana muga kuva mu 61 gushika 66 dayere mvuze 66 kuko micombero yagiye gufata ubutegetsi umwaka ugira uhere iyo myaka 5 iprona ari iprona avuze itaravogerwa nta kintu kimwe igeze ikora nta na kimwe ngorane wavuze zaciye zivuka mugurumva turiko tuvuga uruhara tutaravye kurunzeye nukuvuga ko umugambwe nshatse kuvuga responsabilité historique umugambwe nta kintu kimwe wigeze ukora kandi abaza ko ntabeshe hanyuma niba twovuga ko amakudeta yahagaze reka dufate mu 93 atamusoda gitwara umugambwe gushika no musi umugambwe ntacyo uravuga naho nshatse kuvuga ko ego metro ashaka gutahura ibindi kuko hagiye umuntu avuga urashaka gutahura ibindi mugabo hari ibyo udatahura je ndazi ko hari abantu bari umutima menyo abashinga ntahe barimwo Zenoni Chayenzi barabivuga none umugambwe wari ubuze abantu b'injyamunyu nabo ngo bajye umutima menyo bashigikira abashinga ntahe nditwovuga nta na gato twoza gusigura ngo iprona ngo yari ifite izindi ngorane oya harabuze ishaka biboneka kuko iprona ntigeze ifutwa yari gushobora imbere yuko abasoda baza inyuma yuko abasoda baza canke n'abasoda kuko abasoda naho batwara bari abaporona kuko nta muntu yaba umusoda atarahiye ko ari umuporona ariko Tasiano yacishemo avuga ati byari bigoye ububirigi bwari bugifise ijambo naho wumva iprona yari hari n'abatwara bari bugifise ijambo rinini yaraba ugutinya yabivuze cyane kandi abisubiramwe avuga ati uno munsi ububirigi ntibugifise inguvu none iprona kwa yirimo bo bariko barandika reka naho yene ndavyimva cyane ivyo avuga kandi ntugire turatandukanye cyane mugabo moi je nuance ndashiramwo akunyu gakeya ça veut dire quoi kuva umugano atari umugano agandaguwe gushika mu 66 iprona ntiyigeze iba iprona ntiyitekana neza yigeze iba mu mutekano ngo yiyumvire ivyo bibazo byose icyo kitihwe urumva yaragiye baciye bagandagura ngenda ndumwe ahandi bari mu mishigwano y'abatutsi biki wibaza ko bari kwicara ngo babwire dossier ngiyo contre la puissance coloniale icyo ni kimwe icya kabiri havuye intwaro y'icami haje ya repubulika nakubwiye iyo ntwaro itabishatse naho iprona yewe yari gifise inguvu iprona naho yabigira leta itabishatse ntaco cyari gushikako mu nyuma rero iratindiye igira parti unique bisigura ko indirect biravye neza initiative yari ya leta iprona yari isigaye ikoreshwa nk'abakonseye
abakonseye b'umukuru w'igihugu je suis très précis siyo yamena la politique y'igihugu la politique y'igihugu yari muri presidence igaca irungika iprona kuri yega n'ubu wajya na sende David nuko haya mwibaza ngo mu mugambwe niyo bikoreko mone hari ababikora bagaca babwira umugambwe genda muvugire mu nama akora ibi niko bimeze urumva rero ivyo birakura ayo mareta y'abasirikare arabari imyaka na mirere hanyuma turashika mu 1993 mama uti nta musoda yagarutse iprona nayo yari mu biki ivyaciye biba mu gihugu byonyene haba iprona haba n'amareta yakurikirana wibaza ko priorite zari iki urumva ivyo vyose uri umu analyste politique même juriste muri droit bavuga ko quand les armes parlent la justice sautait yibigwanisha ari byo biriko birivugira ngaha ubutungane bubanza gukinjura nicyo kimwe ariho n'ibibazo bimwe usanga baca babanza guheba kugira babanze gusova l'essentiel ko sinigera nibagira nkuko nuza bivuze ko eske mu mutima mu mutwe ico kintu caraguma kigaruka ko rerema umunsi agahengwe kubonetse iyi dosi bayivyura aho sinobishurira wejo fede zanari ariko yego naho nyene tugeze tasiyana mugabo umenye ko naho nyene ndabivuga wibaza ko muri prona uruhara noba mfise cyane nagize kugira ivyo twiyumvira byose nkibi bishoboke ari ryari urabona twaragize ariho nari mvuye muri magistrature washaka nta ndi libre yo kugira politique ni gihe twari tugize isubiza hamwe ryo mu mirongo y'ibihumbi 2009 haciye havamwo niyo yankana na bagasto baca bakora ivyo mwabonye iprona yarasubiye kuronka umwanya wo kwiyumvira ivyo n'ivy'igihugu deja ntiyari ikiwufise n'ubu ntirawuronka neza uyo yari kwiyumvira kuburana n'ababiri ababishoboye no munsi reka mwabana b'abantu kwitwengera urumvira mu guheraheza rero kumbure byabaye mareta hariho ama preoccupation menshi yabayemo bishoboka no gushaka guke ko kutarimo mugabo ubu rero reka dufate ko ivyo byose tuvyibagiye bwa dufate ati none ubuhoko gwiki naho rero tugeze turiko turasozera Tasiyano Sibomana nyene mu ntango z'ikigani twatanguye tuvuga ibitamenyekanye cyane ku bijyanye n'urupfu rwa Gasore n'ibyo bijanye nuko urubanza rwa Gasore habaye kudahangara igihugu cy'ubiri muravye n'ingaruka mbi byo babifise muhanura iki uno munsi murakoze cyane impanuro ndazitange ku bice bibiri by'ikiganiro igice cya mbere ndazitange nerekeje ku buzima bwa Rwagasore de façon générale nkaziha abarundi n'abaturongoye mu mugambwe washakana ni na bitoko isiganya uruhara ruto ariko naho nyene no hantu ushaka nkabivuga ku barundi tumenye ko Rwagasore tutarapfa turonso wa kabiri kandi bizotugora kugira turonko wa kabiri nico gituma mu gutegura kugira turondere ko twohava twegereza no kurongo uwo mwababa ni kuki tutigisha abana bacu iragigiwe kuko uravye nawe ufata disikuru yiwe ukazura yiha amashuri mu mato abo bana bakarisoma bagakura barizi kujya bamenya y'imini nationale uko bavansa mu myaka ariko uzura decortica ubereka akanovera kari muri iryo jambo n'inguvu zaryo ntihobura na bakeyi batinda bakamukurikira mu makana icyo ni cyambere ku barundi bose kuko twarabuze kandi kugira tuzosubire kuronka umugwagasore wundi bizotugora kandi nta nguvu turiko turagira kugira ngo urwaruka turiko turavyara foto yuko bari kuba muri twebwe umwe mu bo turiko turavyara twespere ko hazoboneka abantu basa nawe canke bamwigana kuba dutwara urumva ivyo abarundi batishoboreye kubera n'ububasha buke bwo mu mutwe
leta idutwara niyo yitwa ko itubera ijisho n'ugutwi yategerezwa rero kubona ko iragi ryago agasore ari itunga ridashumbushwa ku gihugu igaheza ikaraba inzira zose yocamwo kugira ngo abana b'abarundi bamenye kwa gasore n'imigambi n'imigabo yarafitiye Burundi bayimenye kugira ngo hazobonekemwo abana bacu bazoyifatira ko kugira ngo bubake uburundi butari ubu turiko turabamo aho siniriwe ndaja mu madetaye mugabo nkiraho nyene kubatwara erega harya no kugira umwana azovuke akenera no kumenya kwa gasore ifo ko asanga base na basekuru n'abatwara bamuha icubahiro kwiye twavuze ingene umugore we yapfuye bibabaje me nimva yiwe yategerezwa kubahwa hamwe n'umwana avuga ati mbe ahantu harinde n'uburenganye gusa agatezwa kubibaza bisigura ikibanza umubiri mugani w'abaporoti umubiri w'umugani watari umugani wa gasore aruhukiyemo mwibaza ko gifashwe nk'uko categezwa gufatwa nk'ahantu haruhukiye incungu y'Uburundi siko na gato ahandi muraza kuraba n'abasoda bagumaho yego uraca mu bihugu bimwe bimwe byo muri Afrika urahabe ngaha za Kenya canke za Zimbabwe n'ahandi n'abasoda bagumaho aho iwacu no kubera nca mperezaho twemirije itariki 13 uzoraba hari naho umukuru w'igihugu acaja ngo abigitega ca ndibibaho umukuru w'igihugu ntashobora kuja kubimarira ahandi hataraho umuncungu y'Uburundi ishinguwe ico nico cerekana ko igihugu kimuha icubahira kwiriye ko abarundi babihimbariza mu ntara zose nibisanzwe mugabo baserukirwa n'abandi canke agashaka gatuma izindi ntumwa mugabo ka bukuru w'igihugu kubigirira ahandi atari hajya ku ntatemwa yaho bagasora naho haba hari ikimenyetso c'intatemwa mugabo haturazi ntatemwa hiri ni imwe mu Burundi ntayiri Gitega ntayiri Ngozi ntayiri Makamba ntayiri hehe n'umukuru w'igihugu numwe nivyumvikana rero ko yoja ahandi atari ngaho abo bandi arashobora kubarungika mugabo wewe aha yani muri vya bindi vy'uko ari umugwa mukuru wa politiki avuga ati oya naco mukwegera ko ivyo vy'umugwa wa politiki uvutse hirya yejo bica bisomba kwa gasore ari noze oya ika ibintu tubivuga uko biri gwa gasore ntibamuciye bamwimura ngo nuko Gitega ibaye umugwa mukuru wa politiki bashaka ni wacu renda kubwira mugabo sinzoshanja kugirira itariki 13 z'ukwicumi ngo Igitega ngo nuko ariyo mvuga ngo canke ngo ni capitale politique kandi umugani utari umugani aruhukiye ivugizo nuko bimeze kandi washaka n'amategeko ari hero nationale nuko nta bindi byo kuharabura ngo hari capitale politique ivyo ni decret ejo ashobora kuzuunda akayigarukana haca akayijana Ngozi canke Gitega canke Bururi icanyuma rero ku umugambwe y'Iprona yego yabivuze mu bisanzwe aho muri izo manza zose le parti Iprona fote yuko umuryango wiwe ugenda urumva nawe nyene wari waragiye d'ailleurs yategereza ko constitue ico bita parti civile muri urwo rubanza naho leta yabere hari n'umugambi wategereza kuburi hajya ivyo rero bitabaye nibaza ko ico ciyumviro nzogerageza kugitambutsa turiko turasubira gusanasana Imana niyacana ku kwezi ari naho vyohera kandi bigahera hari ibivi vyinshi tuzohava dutambutsa nako nubemerera harimo nico cyo kwa twariho tuvuga ico nyene murakoze cyane arizi batongwa nayo mwabyumvise twatanguye tuyaga tuvuga ibijanye n'ibitamenyekanye cyane bishobora kuba byaragize n'ingaruka mbi ku gihugu mbega kuri ivyo bitamenyekanye ni giki muhanura n'igiki muhanura kubijanye n'urubanza kwa gasore aho biboneka ko abarundi gushika no munsi Burundi gushika no munsi butaratera indi ntambwe kuhangara igihugu cy'ubiri nje muna ikintu cyambere gikomeye ku Burundi turakeneye
kumenya incungu icyo ari cyo. Incungu ntiyibukwa ku itariki 13 gusa. Incungu ntiyibukwa ku itariki 21 z'igitugutu gusa. Incungu ntiyibukwa ku itariki 15 z'ukwa mbere gusa. Aho umuhaba muca mumbaza inama nshingamateka ku itariki ya 23 ntwarante 1965 bagandaguye ngenda ndumwe yacimugira incungu ya kabiri y'ukwikukira. Ngenda ndumwe burya n'incungu yagizwe n'inama nshingamateka. Rero ya kabiri yo kwikukira ni nacyo gituma bamwubakiye ijya ntatemwa ikomeye hajya. Ego biranditse mu mategeko y'inama nshingamateka. Rero icambere novuga ku Burundi gikomeye, twige amateka yabo bantu twita incungu, hama tubigishe. Yabivuze neza nagomba no kumwunganira. Ntidushobora kwigisha abo tutazi, kuko haba wari mu mugambwe iprona canke uwundi ari mu mugambwe twari no musi CNDD-FDD, uwo babaza ati mbega imanza zagenze gute, ni bake bo bikwishura ntavyo bazi. Ariko nsubi nyuma gato muvuze ati ngenda ndumwe yabaye incungu ya kabiri yo kwikukira, ivyo bikaba bitashigwa mu ngiro mu kumwibuka, mwaza ko byayiva kuki? Ni kahise kacu vyabaye vyacu tuzigira dukurikirana. Uno musi jewe ngeza ngaha nigira ko ndi umuntu azi ibintu, sinja gusoma muri vya bitabo. Sinja nabagiye mu Bubirigi bakigayo ibintu aho bibitse ntibigeze baja kubiraba, kandi bishobora kugira intuze bishobora kuboneka. Ico ncandagishikako. Reka rero tubanze dusome ivyanditswe ku vyabaye, kuko biranditse biri mu mateka. Hama duheze duha agaciro abatwiguze burya gutanga amaraso. Uno musi iyo aba abantu bazuka bakagaruka, bo havuye baza bakabaza mbega twebwe amaraso yacu yanyowe n'imbwa, yarayimbwa. Rero tubanze twige tumenye abo bantu cyo badukoreye. Nk'ubu yavuze amajambo ya Rwagasore. Je mfise igitabo kingana gutya, no kuvuga gifise impapuro amajana 2, kirimo amajambo yose ya Rwagasore mu Kirundi no mu Gifaransa. Ico gitabo nta namwe kigishwa. None uzovuga umuntu uzokwigisha gukunda igihugu utazi uwo muntu yakiguze? Nico ico kintu kirakomeye ko bovyigisha guhera mu wa mbere muvuze primaire gushika mu makaminuza yose, ntibivane n'igisata wigamo. None kuba bitigeze vyigishwa bimwe bimwe byo byavuye kuki bari bwabwoba? Oya, no kutamenya ko abarundi, no kudaha agaciro ibintu vyabaye, no ndabisubiyemo neza, no kudaha agaciro ibintu vyabaye. Rero tubanze tubimenye hama tuvyigishe. Ico ni cyambere. Icya kabiri no saba muri ivyo rero tukuvyigisha. Nkuno musi muri iyi ndwi canke muri uku kwezi kw'incungu hari hakwiye kuba ibiganiro byinshi. Mwebwe abamesha nukuri umuntu abakuri inkofero, mugabo kwigisha gukunda igihugu umuntu ntware yo hagati mu gihugu. Ombudsman canke bande tukigisha abantu bakaza batanga ibiganiro bijanye n'umuntu, abantu bakavyumvira ahantu hatandukanye. Ico ni cya kabiri. Cya gatatu nuko leta yoshiramwo uburyo no gushaka kwegeranya ivyo bintu vyose biri mu buzima bwa Rwagasore n'urupfu rwiwe. Aho rero ico kirakomeye gose. Ababirigi canke abandi bose ntuzoja kubasaba ivyo utazi. Oya, kubasaba wanashaka ivyo bintu ngo ndababwiye ko ababirigi badutanze itariki 20 z'ukwezi kwa gatandatu mu 2022 umwami Filipo w'Ubirigi yaricujije sikigongwe. Muga kwicuza n'ikigongwe burya mu Gifaransa avuga ngo il a exprimé les regrets kubona urupfu rwa Rwagasore ariko rwakweze injyane gushika uno musi, kandi kubona Ubirigi bufise mu ruhara. Yabikoze abarundi batabimusavye. None umunsi abarundi boja kwimusaba ntiwumva ko Ababirigi ku ruhande rwabo biteguye. Ndabivuga kubera iki? Je ndabizi ku mwaka weze urupfu rwiwe nibwo rutumye uno musi tukiri mu njyane hano mu kino gihugu. Ego Ego cyane. Gushika uno musi turiko twishura urupfu rwiwe. Kuko ari umugabo w'ijunja yavuze ikirundi ciza ngo
aho umugabo avuye cyangwa aho igishitsi umuryango uvuye imbeho irinjira byagenda muri Tanzania avuye umugabo ntihasigara umugayi baboya ariko no muri Kongo ko Patrice Lumumba amaze kugandagurwa nabo baciye basigara mu bibazo nkuko nyene ko none ntubona gushika uno munsi ko batarava muri izo ngorane erega uzuraba ahantu hose incungu bataciye bagandagurwa ibihugu byaratekanye rero ncamvuga rero nti abarundi babimenye hama bagende babisabe ababirigi ndabivuze ndavyemanga bariteguye kubitanga kuko je twaraganiriye namaze y'amezi 3 ku mwaka uheze bambarira ati twe turindiriye ko leta y'u Burundi nka leta iza kubisaba ndabaye nti impa bati wewe userukira iki bacambwe bati Kagame atwara u Rwanda yaranditse wenyene araza arabona n'umushikanganje wa mbere hanyuma ubu twaramaze kubasubiza ibintu byinshi byabo ti mugabo byaratugoye kuko bicanganye n'ivyi Burundi abarundi ntiturabona baje rero leta nifata ivyo bintu yumve ko ububirigi bwamaze gushira mu gushaka n'ubugiye nk'ibijanye n'ubupfugwa kwa gasore 70% y'amadosiye yago barayerekana 25% niyo ataboneka barayikwereka rero leta nigende bisabe imaze kubisoma neza ikivuga rero bimwe Sibomana yavuga ati ubu twabibonye neza mwebwe leta y'ububirigi turabasabye ko mwamaze kwemera ko baravyemereye ko ingaruka twagize ari ukubera kwa gasore yishwe kubera rero izi ingaruka twagize ni muze mudufashe kubaka igihugu leta y'ububirigi izobikora ndabivuze sindi umuvugizi wa leta y'ububirigi ndabivuze kubera babimbariye aho tumaze kubikora gutyo kusavye gufasha kubaka igihugu mwico gebizo jana no gusaba indishi none kubaka igihugu sindishi erigise byose ni ubitegura ico basaba ni ugikira nkwereke abamokeshanja rero bakaraba ico bashobora nkwereke nk'ikintu cya mbere iyo tuvuze kubaka igihugu indero y'u Burundi murazi yigeze ababirigi bari mu bantu kwisi nzima bigisha neza urashaka kuvuga uti kugira ngo iragi ryagwa gasore rigaruke iki havuga ati yakoresha incabwenge ni muze mutwigishirize incabwenge none uko sukubaka igihugu yemwe harimo n'indishi yego bari indishi barayitanga haba mukavuga kuko baramaze kuvuga bati turicuza igituma kwa gasore yapfuye barabivuze uko nyene yabivugiye muri Kongo ivyo hama na ambassadeur itariki ico gihe nyene aserukira Burundi cyane nagiye mu rubanza hagikiriri ku itariki imwe mu 2022 yaciye avuga iyo discours avuga ati yantumye ndayivuge ko ububirigi bwicuza n'umuntu amaze kwicuza no kuvuga umunyacaha bate bobo bari bazi ko ya independence naho iprona yari yeje gutsinda comme independence taraba proclamer bashobora kwinigira mu menshi niho implication yabaranyanka n'aba PDC bari badoze yo kurumva PDC yavuga iti twe tuzokwikukira après 99 ans umva rero babirigi bavuga ati duce twimikabo hanyuma yahera yo kwikukira ibiribagiwe muga ntibari bazi ko barundi nabo bavuga ati mu byo gwa gasore yadusigaranye iki coco namwe mwishe ntitukire ko na cyane ko atari kwakora wenyene yego ngira mpereze ngira ndangirize kukanduka rero barogreta bati iyo tubimenya ko twari kumwica mugabo independence gaciba twari gushaka tukamure ngira ndangirize ku kintu gikomeye abarundi dukwiye gukomeza ni dukomeze bwa bumwe gwa gasore yagarukana wewe ntidufate bijya gusa ko yarongoye umuhutukazi muga turabe ko mu ntwaro iwe mu mugambwe iwe yavuze ati abakenyezi batajemwo ngo bitoze kandi batogwe abamizirima batajemwo abaporoti batajemwo abahutu batajemwo jewe amatora sindayajamwo erega ho yarahegeye kuvuga bikeya amaze kuvuga ati abo bantu batajemwo yarahegeye kuvuga ko bakumiriwe rero ubumwe bwa gwa gasore yavuze ubona shaka nibwo yazize kuko yaje kuvuguruza ababirigi twebwe abarundi tuzovuga ko turiko turahonyera mu makanda ya gwa gasore ubu bumwe turiko turabushimangira mu Burundi Tasiano Sibomana yacishemo ati gwa gasore uno munsi kugo w'igihugu bamwibukira ahatari ntatemwa yiwe mbega muvyumva kumwe nawe jewe ngoma ndabwiye ko ndavyumva ngira ngo kumusumbya naho ntari muporona oya jena iseka murundi ndavyumva kumusumbya kuko nagoma ndababwire ko abashinga amateka
bagwanye intambara ikomeye kugira ngo ajye guhambwa hajya bakimugandagura itariki ya 13 mu ijoro bukeye baciye bamuriza indege bamujyanye mu isanduku bamaze gushikana ikiziga ciwe hajya ku Mushasha ngo bamusomere imisa inama nshinga amateka ari kirakorana ikisohora resolution ivuga iti Rwagasore ahambwa hajya ikiriri kugira ngo azoguma ahagarariye igihugu ni kubera iki bashaka kumutwara igitega umugwa mukuru w'igitega watanguye kuza ku ntwaro ya cyami hama abadagi bayigira umugwa mukuru ababirigi bayigira umugwa mukuru hajya bayisubiye bari ku butegetsi babisubiyemwo mugabo abarundi bavuga ko ahambwa ngahi Bujumbura ni kubera ababirigi mu mategeko yabo bari bavuze ko Bujumbura iba igihugu nako agace kadatwagwa oya pana kabo kadatwagwa n'abarundi kujya kwa Dubai nukuvuga zone internationale mugabo bavuga bati hakaja incungu incungu ihari ni mu gihugu rero kubera incungu iri hajya niho hari abarundi bakwiye kumenya niho hari umutima w'igihugu dufise twagarukanye ntahe yo kwikukira kubera irya ncungu iri hajya nta handi na hamwe hariho kiretse umunsi bofata ibisigarira byiwe bakabidugana bakabijana ahandi umukuru w'igihugu hajya niko akwiye kwamari hanyuma kijya kibanza gikwiye gufatwa nk'ikirimba cy'umukuru w'igihugu kuko no munsi burya bugaragwa buhari burateye ubwoba hajya gikwiye kubikibanza nk'ikirimba cy'umukuru w'igihugu kuko ni kirimba kizokwamaho cy'uwiguze Uburundi kwigenekezo rya 13 gituguto uko mwaka utashe canke kuwa mbere mu kakaro ibirori bijaye no kwibuka ukwikukira cyangwa kwibuka incungu yo kwikukira bize ibirori ku rwego rw'igihugu bize birabera hano mu gisagara ca Bujumbura oya uwa mbere mu kakaro yatandukanye uwa mbere mu kakaro birashobora kubera mu yindi ntara kuko n'Uburundi bwikukiye amashugwe ku ntatemwa n'Uburundi bwikukiye uwa mbere mu kakaro mugabo itariki ya 13 ni incungu yagandaguwe na maraso y'incungu yasesetse ico ni ikintu gitandukanye dukwiye kumenya ko tutakwiye kuvyitiranya hanyuma nago ndabwiye ko mu guheza namwe bw'abanyesha makuru muhindure ajya amajambo Rwagasore haravuga ku munsi wo kwikukira no ku munsi agandagurwa ajya amajambo siyo kuko yavuze itariki 20 z'ukwicenda bavuze ko umugambo w'Iprona watsinze amajambo yavuze Burundi bwikukira yavuzwe na Muhigwa Ndereya hanyuma na Edouard Henikiyo ashikiriza Burundi abushikiriza Muhigwa ivyo rero muze mu bihindure kuko ayo majambo ya Muhigwa ndayafise kuvuga hageze igihe cyo kwibuka igenekezo ryo kwikukira havugishwa amajambo ya Muhigwa kuko niwe yavuze Rwagasore ntiyari gushaka kuvuga atakiriho ariko nibaza ko atarabamenyesha makuru kubera ko nivyo kuva kera havugwa cyane amajambo iwayiharaniye akaba n'incungu yayo nukutamenya kuko kwikukira hariho amajambo ashikirizwa nibaza ko ngaho ntibeshe ajya amajambo abakwiye kuvugwa niko ndayemera abakwiye kuvuga ku itariki ya 18 umugambo wa Iprona utsinda murakoze cyane ningaha rero dusozere kino kiganiro twariko tubashikiriza aho twari twashimikiye kubitamenyekanye bitazwi cyane kubijanye n'ubuzima bwa Rudoviko Rwagasore incungu yo kwikukira ku Burundi hamwe n'igandagurwa giwe mwakurikiye abatumire kuvyo bashikirije bimwe mu bitavuzwe cyane mwakurikiye kandi n'ivyo basavye ivyo bahanura ku bijanye n'urubanza rwa Rudoviko Rwagasore eka mbere n'ibijanye n'uruhara rw'ububirigi ku bijanye n'igandagurwa rya Rwagasore ivyo basavye Uburundi bwokora ku gihugu c'ububirigi kugira ngo uruhara rw'ububirigi ruje ahabona ku bijanye n'igandagurwa rya Rwagasore reka rero ndabibutse ko twari kumwe n'abatumire babiri umutumire wa mbere ni
Tasiano Sibomana no umunyapolitiki ari mugambwe Uprona benshi bita umugambwe wa Rwagasore. Tasiano Sibomana ndagukengurukiye cyane ko witavye ubutumire. Mwakoze gusubira kunyibuka nahaswe kuzimira nabivuze. Ndagushimiye rero, ndashimiye na mugenzi wanje twasanga ikiganiro, ngashimira n'abakurikira televiziyo Burundi bose. Murakoze. Kandi nejo niwasubira ko bishoboka nzohitaba. Murakoze. Umutumire wundi yari Aloise Batungwa nayo. Aloise Batungwa nayo ni umushakashatsi mu bijanye na kahise, akaba ariko agira ivyigwa vyiwe vya doktora mu bijanye na kahise ko kwibuka abahitanywe n'amahano. Aloise Batungwa nayo ndagushimiye na wewe ko witavye ubutumire. Ndabashimiye cyane ko mwashoboye kwiyumvira ku izina ryanje, kuko hariho n'abandi bariko bavyize n'abanyigishije. Nkabashimiye kandi n'abariko baradukurikira muri kino kiganiro. N'umutumire ngira ngo tutari bwahure, twaherukana kera guhura mu kiganiro, twayaze dushira hamwe. Diomede Hategekimana nariko mfasha kuremesha kino kiganiro, nkaba ndangije ndabashimira mwebwe mwese mwagikurikiye. Mubanaye muryoherwa n'ibiganiro mbonesha kure yanyu bashikiriza. Murakoze.